murakoze urugendo nagize i Kigali ngira mwarabonye ko rwagenze kuko nari ndabiziga siko nabisanze nashitse ino bantora covid hama nca ndubahiriza amategeko yo ngaha ndaba confine pendant 11 jours sinari nabiteguye nari nateguye kurara mu hotel umunsi umwe wa quarantaine ariko hamaze kujamwo izo 10 jours kandi ku mafaranga menshi naciye hariho gahunda zace zihinduka ko muzo nari nje gukora hari zisaba uburyo nivyo harimwe akaruhuko ariko nk'umuririmbyi sinaye kugenda ntakoze akaririmbo kiwanje na video hama hariho no gukora ibiganiro nk'umenyesha makuru wo kuri BTV narashoboye gukora ibiganiro bibiri kimwe na Alex Muyoboke ikindi na DJ Theo hama indirimbo nubwo ntashoboye gukora iwanje ariko hari umuririmbyi yo ngaha mu Rwanda wo mu Burundi twa Landry 2BS nashoboye gufasha indirimbo twakoze yo muri studio yo mu Burundi yitwa Arnaud Gasige twari gukora nayo nyene video ariko nuko naciye nihuta gusubira inyuma urugendo ico gwanyigishije nuko imisi yose mu rugendo utegerezwa kwama witeguye ko ushobora gushikirwa nico utari witeze kuko kumbura iyo vyari kunshikira ntiteguye ni hahandi mwari kubona umuntu agira ngo stand up for spokes urumva kuriya nka $60 par jour utavyiteguriye wari ufise umva indege deje ibirishwe ariko utateguye gukora ikindi kintu wari gusanga binaniye kuriha hotel ego